Kufatana inguvuga Izina rya Yesu. Izina rya Yesu bitugane. Yesu ari fire. Bana nk'ubu twatenya ndamuse ukene ugasondo. Kasha kunyima kene ugasondo. Tugenda cuzanga kwerekana utora umuti wisiga gusa gutya. Yabana. Bisa gusundura ndo gusundura. Tukajwinga. Je naratangiye urugamba. Kumvisha abarundi gishege cyari. Niyo mpamvu urumva hari umuntu ashobora kuvuga ikijambo bagashavuga ati cyo kijambo ni gishegu no. Naho turiko gukora content ntuzosubire gukoresha iyo terme. Terme y'ibishego. Urumva ngo asenga baririmba ibishego no bage ntibaririmba ibishego baririmba ibishirasoni. Ibishirasoni. Ko igishego ni ikintu cyari cyubashwe d'abord igishego cyaba cyambaye kikwiza abantu ba mbere batanga umunezero sabasazi hajya baririmbye barakomeye n'abasazi uramaze kumusanga muri stage nigeze gusanga Mr Chambaye karirimba numva ngo kudirisha mva mais c'est mu byiko normal niyo mpamvu urumva nk'abantu b'aba artiste baba bakwiye amategeko yabo ubona ko Bentura bamufunze baramurekura seni juye nini yari yasaze anandi madosiye abantu baje usanga muri nimvyi ya miteme ingereza jaune ge nabonye urega afata y'icapurunu ku mugongo gasaze. Bonjour les amis, les fans de Buja Flava. Moi c'est Simbizo c'est Mavumba de kuri Buja Hit. Kabisa. Buja Hit. Yes, akoze Buja TV turi kumwe na Adrien. Turabanye ibihumbi bitatu. Ibihumbi bitatu gwa. Siyo bitatu ni baninde bari. Bayazaga ninde. Ninde. Buja Hit. Ninde. Subscribe za ninde. Ninde. Ni sio subscribe yanjirimo mugabo tukuja kutafuta ninde. Aza kuraba Idrissa bite sasa. Ni sawa. Fresh. Uzwa gusundura. Sasa Idrissa gusundura bisigura iki Idrissa Flava? Gusundura ni gusundura musamba. Gusundura ni jambo bisigura gushika ku ntego. None iyo ntego gwiri wishike ko Idrissa objectif. Objectif gwiri wishike. Wayisunduye bashobora genda gukora interrogation kayitobora. Wayisunduye canke yaguhomye yagusunduye. Urabyumva? Cheka. Mani vraiment ko creative vraiment. Anyway, uko na iPhone 11. Sivyo? Watu watatuyoneshe watu. Sivyo? Zemu ndabire telefone nkoresha. Jengo cha telefone y'ibihumbi. Ini iPhone 10. Barayizi bayiboye iPhone 10. Wewe unatumia simu that franga unaitoa wapi? Franga? Ya kununua simu ya mamilioni. Unaona franga? Mtanga vipi? Ushaviona? Mtanga? Ndio laki. Ushaviona na wewe. Nikuvyema tufanye haya. Mtanga? Tusafanya haya. Ili karibu Yesu na kama ni ngumu sana. Iko tubiba mkunyeni, wasi tufanya haya. Okay, mugabana abasundura wewe ufanya emission baka ugusane unafanya. Muko na kademo ka bien, kaya kademo ka kubuja ite na kapenda. Unakapaka watu banagopaka hata kubagusa. Minushe ngo minushe ingo. Minushe. Arundi rudemo ruzarugira ama prank urakomo time. Bruno rukani. Ajya ama prank y'urazaro yankoreko. Sako turavugana na bindi. kufatana inguvuga Izina rya Yesu. Izina rya Yesu bitugane. Yesu ari fire. Sako turavugana na minushe atafanya atafanya gatera emission nawe uzapinda kumugusa. Bana minushe ibyo nzomukorera. Hariho umuti nzogenda. Bana ko nawe ari mwara. Hari umuti umumere amweretse ati uyu muti wisize. Lazima utapiga tu. Utapiga ni bitabuye minushe. yani moya mbiri yiwe Bana nk'ubu twatenya ndamuse ukene ugasondo. Kasha kunyima kene ugasondo. Tugenda cuzanga kwerekana utora umuti wisiga gusa gutya. Yabana. Bisa gusundura ndo gusundura. Tukajwinga. Byose bisha kuri objective kara kwimye nikuvuga ko uramaze kumusaba none ako bana Reka ngende pe. Reka ngende. Tuzojana muri rari none. muri rari oya Greta ngwagaze Greta ngwano. We subwe nyanyesha. Rindi yafase. Greta ngwino. Uyu muhungu uramuzi. Ndamuzi bya ko aravuga. Ibintu byo gusundura urabizi avuga ibintu by'ibishego gusa Ibishego si ibishego utandukanye ibishego n'ibishirasoni. Igishego kimeze gute? Jemvuga ibishego vraiment ndavuga ibishego. Sinanse niya kwa mia jemvuga ibintu uvuga n'ibishego gusa. Greta risi mwana baravuga ko kube igishego. Igishego ni byo kwabakorezi. Mvwa inanyesha. Acha tuzochima mata pale utashima makora kwa. Sasa idise mwana ko gwasiki bagutinya isimbizi. Ntavyonzi. Ntavyonzi. Jwani. Ndende ndatinyise none sura. Uvuga ngo uvuga ibisheko none sima bishego we nayi. Ibishego ndabivuga ijana ku ijana. Ibishego ndabivuga. Kubera kino nubivuga nuzi erega televiziyo yako nafatana mu mwedo 18 abana yangaria. None navuze ibishego novuga ibiki. Tane regari yakujya modoka ifuko tuzatuma umunsi wo tuyifunga. Erega ntegeza kuvuga ibishego kubera
ibishegu bari niho kujya kw'abakorezi urabona bajya abakorezi bari mu rusengero ibishegu bitanga ubutumwa bwiza jewe kuri shene wanza mvuga ubutumwa bwiza kwanza ubuye bare bakinasuguje bare sibanatega marimikashi pale batanga masadaka nanje ku butumwa bwiza ntangi wanje ubu cyana mese nshaka ubutumwa bwiza ubutumwa bw'amahoro ubutumwa bw'urukundo nivyo bishegu ubutumwa bw'igishegu ubutumwa bw'urukundo bana kuya bajya abapastori barasemaga ngo mutanga amashikanwa mufayini ubu naje nikuza turarisha amashikana parce que turatanga ubutumwa bwiza buryohera abantu barabikunda cyane nivyo bishegu rero nubwo butumwa bw'ibishegu none Idrissa kuba umbaka unaenda Mwaro wari muri enquête urabona Mwaro voilà Imwaro hariho niho hari ku kirimba ca Kiranga urabona haje Imwaro niho kujya wumva abisilamu bagenda imaka abakiristo bagenda namba ari irurude kama kure ma Jerusalem nani natwebwe mu Burundi turafise ku Gasumo ka Mwaro iwabo w'Imana rero hagero Kiranga niho yicara nibishegu vyiwe Kiranga hamwe nibiki nibishegu vyiwe rero cyo nyisi gishegu akora probleme ntango ko nibishegu kandi byaba byambaye byikwije byembe gusa rero abantu kenshi bavuga ibintu by'ibishasone gute ibishegu ni jare ofa turumva gushega ni gusaba usubirizako ntabaji urabona bagenda mu mahombi bakoma basenga kwera gusenga ryavuye mu gushega ibishegore urabyumva hariho n'ibiweba urabyumva gusa kwera abakoroni wakati banakuye bakatuzingua byace bihinduka sanse bacafata yuko ibishegu bacabirunga ku bintu ndora bigitsina mabangurana n'ibitsina nyene ndora bitsina manake nk'ubu ugomba kuvuga umuntu yambaye impuzu nabi ngo ni gishego avuze ibintu nka bya biririmbo by'abantu bamazina bataye umuco basigaye bahimiriza ibintu by'ubusambanyi mu ndirimbo zabo ngo ni bishego baravuga ibishirasoni jewe ubutumwa namashikiriza nta na rimwe nigera nshikiriza ibintu by'ibishirasoni jamais de l'histoire n'ibishirasoni rero bimeze gute rero gasimbizi ndagukubita gusundura si gishego gusundura ni gishego mugasi gishirasoni ntandukanyiriza rero igishego n'igishirasoni difference y'igishego n'igishirasoni ni hehe sivyo ibishirasoni nivyo bintu nyene vy'ibisutwa bitagira indero urabyumva ni ibintu nyene bidahwanye n'umuco w'ikirundi urabyumva gusa kubera nakubwiye yuko abakoroni bamaze kuza abarundi bari bafise ukuntu bemera Imana ukuntu bayisenga mu gusenga Imana abarundi barabandwa barabandwa bakagenda haya wana kanisa pega amakorasi n'abantu nzenye uzogende kuri chaîne yitwa Kumuzi Media hariho content nakoranye n'umufumu Kumuzi Media umufumu urabazi bajya baganga bacu kandi ngano kubwira ati tuje ku mupfumu aho yiti suzimika kwitika abafumu sabana beza kubera iki bagira iki barica uca ku mupfumu gute kandi Imana none ndakubaza ikibazo kimwe sawa iyo ugiye kwa muganga kwa docteur ubugiye kugira iki iyo ugiye kwa oya haro 10000 utanga ya consultation mu kirundi ni kugira iki consultation mu kirundi ciza ndavyumva mu gifaransa mu kirundi no gira iki gifaransa mu kirundi sinzi navyumva ni kuraguza niko bavyita consultation ngiye kuraguza kubera namubwira ati muganga ati mbwa ngumva umutwe mezuku afana kuangara sema okay kunya paracetamol dawa zabo zimo mashimi kandi bijya borazi kunyoye byinshi bikwica cyane birakwicana cyane sawa mugabo ibyo wacu byanyokuru hariya by'ikirundi byakuje basoko byatuma bamara imyaka 100 babaho baraza diabete bacavuga ati ngo ni bya shetani ni byatuja kwa hajya none ivyo vyose vyaje gute simbizi sibiko ubushakashatsi makiri bazumba basokuru bari bafise uravyumva bashobora gufata umwanya bakagenda bakamara nk'indwi yose bariko barabandwa bariko barasenga Imana igacibereka ate bana uyu mutu uyu n'uyu urashobora kuvura teno gasanga nivyo neza cyane ati rero nivyo biriko ravuga ati nivyo bishegu rero byafatana ibishegu bigafatana na kiranga n'ibishegu vyiwe nivyo bahe kugasumura mwaro kugasumura kamaro niho nakubwiye ni nyakurya
kugasumo ni nka kujya kwimaka mu bisanzwe nk'abarundi bose iyo abatwemera imana imwe imana y'abarundi tudukiye gufata umwanya imwe ku mwaka tukagenda tukagira pèlerinage kugasumo hariya nyene kugasumo kamara amwe kirangayisana n'ibishego vyiwe disambuga ryo ngiye ibishego siriko ndaritabura neza igishego no mwishuri aravuga ati kuvuga ibishego si vyiza nivyo none amashuri yazanywe n'abaki atwiga problème ni yabaki size byabo none kuko iki tuvyatugiyemo kandi tuzi ukuri gasimbizi ukuri rero niko turiko turagira urabifisemo uruhara urabizi yuko araziko mu kirundi ciza gasimbizi igishego ivyo byari by'ibisutwa ko ivyo bisutwa numva nivyo bivyo mu giswahili ibishirasoni ariko rero mu kirundi ciza tubabivuga ko ari igishego oya nakubwiye sivyo hamwe twofatana je ona kama nka je naratanguye urugamba kumvisha abarundi igishege cyarico niyo mpamvu urumva hari umuntu ashobora kuvuga ikijambo bagacavuga ati cyo kijambo ni igishego no nazo uriko urakora content ntuzosubire gukoresha iyo terme y'ibishego urumva ngo asenga barimba ibishego no bage ntibarimbye ibishego barimbye ibishirasoni ko igishego ni ikintu cyari cyubashwe d'abord igishego cyaba cyambaye kikwiza nami urabona kujya abisilamu bambara baba mama akifuka hose kugira bambare gutyo baba ariko bakora ikisimbizi bariko barasenga kujya bariko barasenga imana kandi ari bishego none sibire byasenga imana ari bishego bigasenga ibishego nakubwiye yuko ni mukirisu ko mukirisu pratika igishego ni equivalent mu mandwa za kiranga hariho imbandwa za kiranga sivyo ubandwa uri mubandwa umva buri gishego cyangwa igihweba n'amanivo urabyumva nyakujya bavuga abamufti bose mu madini yose barafise amanivo y'ukwemera urabyumva rero uri umuntu usenga cyane ubandwa cyane umva ko buri gishego cyane rero nizo zufata yuko igishego ari ibyo ari ama systeme bakoze kugira badukure kuri ijyamana batuzana imana yabo ndoma tunapiga amakrize sasa imana yabo rero imeze gute simbizi nabo wabize shakashatsi bw'iwawe imbo basomoka mwaro none oya imana y'abarundi mu kuyisenga twarabantu ubu kugira bega nafise ikibazo kwanza nagushiremo bega ivyo bishego byafasha kiranga kugira ngo mu rusengero ugiyeyo ntihari abakorezi ntihari bamwe bakubita abakorare n'abagisivyo umva ntibyari bishego rero ivyo iboro batugeza kubidukura kugira badufate mpiri ubu batuzaniye imana zabo mu kuyisenga bakubwira ati urabi wacu nta mana uzi mu kuyisenga bakubwira ati urabi wacu kugira iyo mana ikumvira abayizanye bagutegeka kurabi wabo hari iwabo nyine iwabo ati imana urumva utarabe umva hari izindi mwanza ngo gupinda hari izindi mana nazo bazanye bo abarundi nibo bantu ba mbere batigeze basenga ibigirwa mana ndafise ikibazo rero uremera ko abarundi bemera imana kuva kera ntibigeze bemera igishushanyo me yivu usanga nk'ubu hari ibiheko batuzaniye vyabo ashapure amatasbiri ibiheko vyabo hari mewe no kubwira tugendera ndaguha ikiheko ciwacu kandi bijya byose babikoporeye muri Afrika si bishego vyakoresha woca vyanga kandi gifise ingufu no dufate nk'ubu je nk'ubu je plan yiwanje kuri mariage yiwanje umugore wanje tuzojana ku mupfumu sabwe abari watwa adiameta atwa diameta umugore wawe mufuma ro bahezagira zo kwambara reye umufumu kugira bafashike gasimbizi sizire meta ziko na pouvoir jare nk'ubu esprit satanique esprit ni imana man esprit imana ziga meta jare ni gikuvi ayambise agiye kuncamwo acaturika cyangwa cyakubitwa n'inkuba kuko kwa mufumu nyene ba sindo rya meta akagenda kuncamwo dabora ashobora kuyambura agiye kuncamwa n'ayambaye inkuba direct ariko urumva ko byari bindi nyene usanga ariko urashigikira byari niba abazungu badukuyemo batuzaniye ivy'iwabo ingo urazi ingo zisambuka siwe bazanye ama divorce nyinshi cyane kera bakubwira ati nuko zubakwa abarundi twakuriye tegwa nuko batemera igishego abarundi twakuriye muri nuko zubakwa siko mero bakareta ama divorce urabyumva bazana amategeko burazi ko amategeko aribo bayazanye amategeko yandi kera abarundi nta prison yari yari sikiriza bariko kuna prison nta gasho kari gahari nta prison yari yari kera hari ikizira umuto yarubaha umukuru umuto akubaha
umutoro ba mukuru mukuru ko baha muto kubera ko twese twahuzwa n'Imana imwe iyo Mana niyo twazikizira carazira kuryamana n'umugore wa mugenzi wawe ibintu bisi hari imiziro myinshi bamaze kuza rero c'est ngo ni ma liberté 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 totale liberté bifuza rero kumenya Simbizi wambwiye ati rero bigera uvuga ngo ni bishegu wewe ntakosa ubufisi siko wewe wirinda ibishirasoni siko none muri rya modoka yawe bijya biganira ukora ni bishegu cyangwa ni ibishirasoni ibyo n'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bw'ibishegu cyangwa n'uvuga n'ubutumwa bwiza ubutumwa bw'amahoro bijya ni gospel bijya n'ubutumwa bwiza urazi gutanga ubutumwa butanga umunezero nta muntu umwe araba biga bareke kuryoherwa cyamwenyura ati ni bishegu cyangwa ni bishira biga niho bigira atamahoro ahari biga ni boro byo gusimbataza amahoro bro bako barapiga kipindi ko nashona mapine pa ari content ni mwabo wewe ugeze gusaraga Simbizi urakomereza bye umuntu wese akora ibyo bintu n'umusatsi none nkaho suko nasara kunaongea natakuangalia umbwira umuntu wese yigisha ibishegu rero jare uko naongea sawa unaongea suko we na kamera pale ndabona ntuzi yuko hajya ariko arabiri codinga awujika amega natuanga gusa confiance social comme ça nenga mvu kwije mu mutwe sawa basa nenda kwanza uverify kama gani uko msazi kwanza turasara bro gusa amadege ndo zinazira ndakene kumbwira rero ati ijya modoka yawe uba abari deba umusazi wa vrai na viage yani mimi niko umusazi sagize ntoka yaje kandi rero ikindi kintu naco ari kintu utazi umusazi wana umusazi uranyise umusazi rero ubunyene Simbizi umusazi naho ntuviage makuna sara umusazi abari kuri degré ya nyuma ya meditation ntabira ni yasho bashaka kubiri yasho urana bari bajamana nda mu meditation utabiri yasho ariko sindora kwambia mbese yabe ntabiri yasho manake urana umusazi abari muri en fait abantu bose twifuza kuba abasazi twese gute rero umusazi arafungwa alors ariko barafunga umusazi abantu benshi we umusazi atangiye gukora amadega mugabo hari ubundi busazi uramaze gushaka kuri stade gukora amadega none oya nje n'amadega nkora hari ubundi busazi twifuza kubamwe urana umusazi abari kuri en fait niho twese twifuza kuba kubera yuko abantu bagenda bari gusa ariko ubu kubera bari bafise amahoro muri bo ntaco biyagiriza iyo degré yo kugura igeko ifo kuba umusazi twese turifuza kufika kwa ile niveau mais sasa Simbizi none bize kumira ko umusata amahoro dufise rero mana mwe musaza amenya aleze yani ikume ari muri abari mu ijuru yiwe ikototomoya iko aleze hana problem atamo musazi mais sasa wewe uwo mubonye ati habwo yiko bien iko na amani iko libre yani nama stress afise hajya twese no twifuza kuba me lakini abesekana atira abantu twese turifuza kugera turi gusa rero none muri umuntu ari normal rero agenda ari abayeho neza me ivi musazi ili igafi abayidegemvye umwidegemvyo equales Simbizi vraiment ko voye intelligent imana namungora ko naona leo taura davita kandi umusazi ntashobora kubiriya yasho ni stress bro umva musazi hana stress iko na amani umva rero ino si yarayitiwe kuba ko wasuzi rero ino si yacu kuno kuri kwifuza abantu ba mbere batanga umunezero s'abasazi hajya baririmbye barakomeye n'abasazi uramaze kumusanga muri stage nigeze gusanga Mr Champagne karirimba numva ngo kudirisha mais c'est mon musique normal niyo mpamvu urumva nk'abantu b'aba artiste baba bakwiye amategeko yabo ubona ko Bentura bamufunze baca baramurekura sindi juye nini yari yasaze anandi madosiye abantu baje usanga umuririmbyi yameteye inyereza jaune ge nabonye urega afata y'icapurunu ku mugongo gasaze ibitugari ibi biti yote mana baelewa hivyo tujakirukogera kandi amaze no muririmbyi abafise amahoro itegevya hari ukuntu bambara rero ugasanga ukibyumva ukibabona tu ibi abarimbyi bavuga ko bakugiye mu mutwe
aje ku ruhande mu rumega barakwije simbizi oya n'abasatsi abaenezi yes reka tubifate gutyo simbizi lakini nashaka nje umbwire ati muri rya plateau yawe ya modoka yawe ndabona Lamborghini ivuye muri Lamborghini Lamborghini ukunze kuvugiramo ibintu byo gusundura moya mbiri ikigenda mubiri kigenda mubiri ni kintu insigura amajambo agoye igitrasa nyine pya kikaduga kaki hari imisundo ikigenda mubiri gashobora kuba nk'imvunja irakwinjira gutya kagasosera cakavaye hama kigenda mubiri kigendwa mubiri mufyeto ivyo byose biba biri ku gikoko canke biba biri ku muntu ati ndagufyete ndagufyonde ndagusundure byose yote unaongea librement ivyo bishegu canke ivyo n'amajambo y'ikirundi yubashe adakoreshwa ari wewe secret wayamenye ni gishegu canke nibishira soni oya si bishegu ivyo mbona amajambo twokoresha nk'igi ko n'amajambo yubashe n'amajambo atahungabanya umutekano w'igihugu n'amajambo adahungabanya imico y'igihugu urumva bari amajambo meza kandi n'amajambo afasha mu kurema imitima y'abarundi n'abarundi bako n'ama problème bako n'ama stress kora magonjwa sasa vitu vya kuwachangamsha akili ndio tunafanya sio wamesha bangie mu mutu kabisa shibi ndakushimira cyane simba ndagushimiye sana moya sundura sting mais tosema system ya kupata matelefoni na mimi sina kwamba ni ile system ni ile yauziti sio saba diaspora kufanya geve abadiaspora imo skuri baguma abatumba bitwaza corona asime ngo corona nguri batake sana siri bitu gani lakini fo bafanye every gari asimbizi juu plateau yake iteramisha benshi fo bafanye every ya ni diaspora mwana ndaga tuni agacu sura nabo bari kusundura nawe sasa oya ni Jacques Olivier Agera ndo alikupatia hii ari kusundura ama Olivier Agera pako na nundi muji yitwa Kwizera kabisa iko ma Alemanya kwe niwe alifaga tunaenda Mwaro kurondera makonde none maliko rya kaisari ye Marize base misi tumarize wendo so marize na itango so bakunzi ba Buja Hit TV bakoya hapana ba Buja Hit bakunzi ba ndafisa abantu kuri Sembaze Mavumba show akabara abantu 3000 batara akanda subscribe kuri Buja Hit mkiona tu hii content banyarutse bafike banafanya bakwize ku ibihumbi bacha bakwize ibihumbi jana abaherize kija giplakete kama kitabasaidia ni amafaranga lakini unaona kitaka lakini unaona kitaka na wewe junga kwa kitaki ngoko utumiki ku YouTube kile itakuwa ngumu sasa niko nauliza kuko kesi nataka handa no support yo kuimubatsi sasa control technique ya motora kuirishaga life is bari kupatia bikwaga bien sana ile modoka yanjira kwije byose tuzosubira nawe gutaha ndakora sibisi merci sana safi sana bro umuntu wibagirwa subscribe bye